igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro. Mugabo kiri hehe kurya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise amastoke. Police mukoriki. Uwo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye akaba nyine arongoye igihugu c'u Burundi ndetse n'inama y'inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko ariyamiriza indongozi nkuru z'u Burundi ndetse n'abagwiza tunga banyereza igitoro ndetse bagaca bariba leta. So bwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriza abayobozi bakuru b'igihugu kuba bakomeje kugenda bararangwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye na cane ibikorwa bigendanye no kwiba leta canga se kugerageza n'ubundi gufata amatungo yokabaye arafasha abanyagihugu bagaca barayishyira mu mifuko yabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yaragiye yamiriza abanyagihugu benshi na cane nyine izo ndongozi aho yavugaga yuko rimwe na rimwe ari ibibore, mu nyuma akavuga yuko nyine agiye kwifatira mu minwe ibibazo bigendanye n'igitoro ndetse n'ibindi bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mu minsi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi yarumvikanye avuga yuko agiye gutanguza urugamba rugendanye nyine no kuzahura ifaranga ry'u Burundi. Nubwo yavuze gutyo akavuga yuko ari urugamba ruremeresha ndetse ashobora no kuzarugwamo, ariko akavuga yuko niyo yorugwamo atanumwe iyo muririra. Variston Ndayishimiye kuva yo tangura kurongora igihugu c'u Burundi haribonekeje ibibazo bigiye bitandukanye ku buryo benshi bavuga yuko ku ntwaro yiwe yoba yarahuye n'ibibazo biremereye cyane kurenza n'ibindi abandi bategetsi bamubanjirije bagiye baraca barahura nabyo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragirijwe kuba rero nyine arwe yaratumye ikena y'ibitoro gibonekeza mu Burundi, mu nyuma yuko yarashinjijwe yuko umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye yafise imitahe nyinshi mwishirahamwe rijejwe rero kuzana ibitero mu Burundi ndetse no kukidandaza. Ahangaha kandi hazanwa n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'ibyibonekeza mu mavuriro amwe namwe aho byama bigaragara canga se biboneka yuko amavuriro amwe namwe amenshi arayo mu muryango w'umukenyezi wa umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye, ndetse bikaboneka yuko bajya barashiramwo abantu batize ibyo bakora nyine bigaca biratuma ubuvuzi buratangwa nabi. Hibonekeje mu Burundi duga y'ibiciro ku rugero rudasanzwe ndetse hibonekeza n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ikena ry'amazi meza ndetse anagaragara nyine kwibonekeza kwa mahera yabuze amahera mva makungu. Ibyakomeje kugenda biratuma umukuru w'igihugu c'u Burundi akomeza kugenda arahura n'ibibazo uruhuri. Hiyongeyeho kandi imyidogo y'abanyagihugu benshi baca baridogera kuba rero mu Burundi hakomeza kugenda hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye na cane ibibazo bigendanye n'ikena ry'ibyo bitero ndetse n'umutekano muke cyane na kino gihe himirijwe amatora. Bivugwa yuko abantu benshi barasanzwe barakora amabi mu Burundi bariko baremererwa kuzitoza mu matora yimirijwe mu Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nyamara abandi bamwe na bamwe bakaba baca bakomeza kugenda barangirwa kwitoza nk'uko byoma bigaragara. Aha kandi yongeraho ibibazo ndetse n'imyidogo y'abanyagihugu bavuga yuko Burundi bukwiriye kuba bwokura ingabo zabwo bararungitse mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birahanga umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga yuko ari umwe mu bategetsi bariko barahura n'ibibazo biremereye cyane. Variston Ndayishimiye ahejeje gutangaza neza yuko agiye kwifatira mu minwe igitoro. Icyakora amajambo ya Variston Ndayishimiye benshi barayise agahenda abana, mu nyuma yuko atari inshuro ya mbere cyangwa inshuro ya kabiri avuga yuko agiye kwifatira mu minwe igitoro. Hari umutegetsi aherutse gutangaza neza yuko muri Tanzania hari igitoro cyinshi cy'u Burundi, maze acarasigura yuko ibigiye gukurikira ari uburyo kigiye kurondegwa kugira ngo gishikanwe nga mu Burundi. Akavuga yuko hariko hararondegwa amamodokari canke amakamyo ashobora kuba yokizana nga mu Burundi. Icyakora ibi byose baravuga yuko ibingibi nyine ari imikino bariko barakina kumvo zo kugira ngo bazoronke rero nyine ibibanza byinshi mu matora yimirijwe mu Burundi. Turagaruka kuri bamwe rero bakomeje kugenda baragira icyo bavuga, na cane umushinga amateka Honorable Agatogwasa aho yongeye kugira icyo avuga rero kubigendanye n'ibitoro, mu nyuma yuko bikomeje kugenda n'ubundi harabonekeza ikena y'ibyo bitoro.
turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari abasirikare benshi barengutse imbere y'ubutungane kumva zuko barataye urugamba nk'uko bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese, mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho muherereye mwese, turabahaye ikaze abatwumviriza muri uno mwanya kuri imbonesha kure yacu ana yanyu ya Bururi News TV. Iyi ni imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri ino mbonesha kure yacu ana yanyu. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza cyane cyane muherereye nga mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mu makaritiye amwe namwe, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabifuriza kumererwa neza ndetse turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Abari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mubandanya kutwumviriza mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, turabahaye mwiriwe canke turabahaye ikaze, turanahaye mwaramutse bivanye naho muherereye canke se bigendanye n'ingengabihe yanyu uko yoba ihagaze. Kuri utameze neza bitewe n'impamvu zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, reka ndakwifurize kumererwa neza, reka ndakwifurize kugira ibihe byiza cyane, nkubwira nyabona niba utameze neza komera kandi wihangane kandi wizere yuko uyu munsi niba bitameze neza ejo bizaca biramera neza. Mwiriwe neza mwese rero, nyine urashobora gutanga ibyumviro byawe canke se ukabana natwe mu biganiro byacu unyuze ngaho muri komanteri ugaca nyine uraduhereza ibitekerezo byawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru tuyatangurire mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yategetse yuko bamwe bose haba abagwizatunga ndetse n'indongozi nkuru z'igihugu zama ziriko nyine zirakora ibara cyangwa se zirakora ibigendanye no gusahura amatungo y'igihugu, na cane cane mu gihe hama hibonekeza ibura ry'ibitoro mu Burundi. Yategetse yuko hakorwa amatoza kugira ngo abafise ugo ruhara rwose bace barabiryozwa ndetse barafatwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi abivuze mu nyuma yuko imyidogo ku banyagihugu ikomeje kugenda iba myinshi, aho bavuga yuko bateye impungenge nibura ry'ibitoro ryama ryibonekeza mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko nyine mu Burundi haba hari abantu benshi biganjemwo abagwizatunga bakomeza kugenda baranyuruza amatungo ya leta harimo n'ibitoro. Ibi ngibi akaba abivuze mu gihe hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye nawe ari umwe mu bantu bakoresha nabi amatungo ya leta, aho bivuga yuko hari amataje amwe namwe abari karubakwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ntihace haramenyekana ba nyirayo, ariko nyuma bikaza kumenyekana ko ari ay'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu nyuma bikaza kugenda birasigura ndetse bimenyekana neza yuko bagenda barahereza amazina y'abandi bantu batazwi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero arakomeje n'ubundi nawe kwamaganira kure ibiriko biravugwa, ariko kandi nawe ntiyorohewe nibikomeza kugenda biravugwa cyangwa se ibikomeje kugenda biratangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye yarasubiriye gutangaza ko ahangayikishijwe n'abasuma buzuye mu ntwaro yiwe ya CNDD-FDD, aho hari mu ndwi iheze nyine mu nama yo kwiga ubuhinga bwokoreshwa mu kugwanya igiturire ndetse no kurabira hamwe rero ingene ibigendanye n'abanyereza amatungo y'igihugu bokosorwa cyangwa se bagaca barafatirwa ingamba zibabereye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye canke General Neva avuga yuko muri Munyonyo 2024 hari harabonetse igitoro comaze amezi 4 mu gihe igitoro kimaze imisi ari umuzi wibuye. Evariste Ndayishimiye yemeza ko kinyegejwe mu mazu y'abantu, ariko nta numwe avuga muri bo rero nyine muri abo bakinyegeje. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje yuko umushikiranganje mu byo bujejwe harimwo rero umutare bwubahutse nyine gutanga raporo ko rero Burundi atamwimbu na mukeya nyine ubutare bwaronse, agatangazwa n'ingene ibyo bintu bivugwa kandi nyine mu gihugu hariho n'ubundi ibirimbwe byinshi cyane by'imbwamwo ubutare nk'uko byuma bigaragara. Amakuru n'ubundi dufitiye ibyemezo aremeza neza yuko Evariste Ndayishimiye asangiye ibirombe ndetse
na bamwe mu badandaza ahora rero yagiriza ubusuma. Akarorero twotanga ni Mayodori mu birombe vy'Imuyinga. Umukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye Angelina Ndayishimiye arakekwa ko rero ari we nyiri sosiyete yitwa Prestige yahawe kurangura ayo nyine ibitoro biza nga mu Burundi. Iyi sosiyete kandi iravugwa mu busumwa rero budasanzwe bw'amahera rero y'agaciro akugwa mu banki nkuru y'igihugu BRB, ariko igitoro ntikiboneke. Amatwa dusumira nuko iyi sosiyete yoba ariyo iherutse guhanwa n'abategetsi ba Tanzania nyine bayagiriza kwiba amakori imbere y'ubwato bwayo nyine burimwo rero igitoro kivuye rero muri mu bihugu bya kure, cyaraciye kirafatwa nga mu Burundi. Ibi nibyo byaratumye nyine mu Burundi umwe mu bategetsi avuga yuko hari igitoro cyinshi mu Burundi, maze akavuga yuko hari n'ikindi kiri muri Tanzania, akavuga yuko hakiri ko hararonderwa uburyo rero cyoshikanwa nga mu Burundi, akavuga ko hariko hararonderwa nyine amabodokari ashobora kuzokizana akagishitsa nga mu Burundi. Nyamara muri Tanzania amakuru aturukayo aravuga yuko icyo gitoro kimwe cyoba cyarafatiwe kubwo rero gushaka kunyereza amakori kuko byoma bigaragara. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye iraboneka ariyo rero nyine gusinziriza abarundi. Aravuga yuko abasuma aravuga abasuma ariko ntabafate. Mbega umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yaratanze iyo raporo y'akamaramaza nyine ku Butare, yoba yarahanywe. Yohanwa gute rero nyine ari wabitse amabanga ya Evariste Ndayishimiye muri icyo gisata? Iyi ni imyidogo y'abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye arangiza abaza rero iy'amashengero ndetse na societe civile nyine bari kubera batamufasha ubwo rugamba. Mu by'ukuri ntazi iyo rero turi, mu by'ukuri arakeneye kumva rero ijwi rya RPA yahora rero yama ishira habona rero amadosiye y'ubusuma. Yoba atazi iyo ari, arakeneye kuyumva gute? Ngira ngo murazi ingene ibigendanye n'ibitoro mu Burundi byama biravugwa cyane, ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugenda baridoga bavuga yuko nyine ibigendanye n'igitoro ari ibara remere cyane riko rirakogwa n'indongozi ya CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakomeje kugenda agaragaza ndetse akerekana neza yuko mu Burundi uko byogenda kose ibikomeje kugenda biragaragara ubwabyo biteye impungenge. Nyamara yaravuze yuko ibikomeje kugenda biravugwa gushika uno mwanya abanyagihugu benshi bakomeza kugenda baramushinza kuba ari umwe mu bantu bavuga ndetse bakiyamiriza batari bakeya, ariko bikaza kurangira n'ubundi atagishasha canga se ngo hagire igihinduka muri ivyo ngibyo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugira muri uno mwanya akaba ashimangira ndetse aranerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi ubwabyo biteye impungenge, ariko abanyagihugu bakaba batajya umunwa gushinza umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba ari umwe rero mu bantu bahishira izo ndongozi nkuru z'igihugu, cange nawe akaba agira uruhara muri ibyo byose. Ariko kandi bandi bakavuga yuko iyi ntwaro ya CNDD-FDD itari kibereye kurongora igihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu gihe rero himirijwe amatora mu Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ni mu gihe kandi bamwe rero mu bashinga amateka bakomakomeye cyane binavugwa yuko rero ari incabwenge z'u Burundi barankiwe kwitoza mu matora y'abashinga amateka mu Burundi. Uza kwisonga umushinga amateka Kizigenza Honorable Agatogwasa, akaba uza kuri nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, akaba yarangiwe kwitoza. Abanyagihugu bariko baribaza ingene ibintu byo byifashe mu gihe bamwe rero mu bantu bazwi mu babi menshi bariko baremererwa kuzitoza. Ubujanja Viseni Ndagijimana yimirije kuba rero umushinga amateka wa CNDD-FDD. Haraciye imyaka Viseni Ndagijimana yidogerwa n'abanyagihugu bo muri komine Kabarore ni mu ntara ya Kayanza, bamwagiriza ingene agenda yimba ubutari mu mihana yabo, hanyuma rero agasigaho nyine ibinogo ahantu hose. Ibinogo rero bibangamira ubuzima bw'abantu n'ibidukikije. Baramwagirije ko rero adakingira abakozi biwe, hari n'abasize rero ubuzima muri ibyo bikorwa byiwe.
imiryango ntiyahawe umuzibukiro. Mu nyuma imyidogo yazananye nyine kwa Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ingene hibwe amatoni y'ubutare ariko ataterambere ryaje nyine ikabarore. Ndayishimiye yaragirije abibye nyine ubwo butare ko ari abasuma kubera atamakori binjije mu kigega ca leta. Yanabagirije ko rero ubutare bibye babujanye mu gihugu cibanyi. Ibyo ngibyo ngira ngo mwese murabizi. Abanyagihugu bo mu Kayanza baravuga yuko Vice Ndagijimana ari ntakogwa ko atana hamwe nyine ashobora kwitwarirwa ngo atsindwe. Bavuga yuko nyine yaguze inzego zose zo mu Kayanza. Vice Ndagijimana ari ku rutonde rwa CNDD-FDD rw'abazitoza mu bashinga amateka mu ntara ya Butanyerera. Mu ndwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yariko rero aridoga ingene ubutare bw'amabwibwa ari bwinshi, ariko raporo z'ubushikiranganje bujejwe rero icyo gisata zikavuga yuko atabutare bwigeze buboneka. Umwumvirije womengo nyine arahagurutse koko nyine kugwanya ibiturire n'ubusuma rero biri mu gisata cyo gucukura ubutare, ariko abonye umuntu nka Vice Ndagijimana ari we nyine umugambwe wa Evariste Ndayishimiye nyine wizeye ucutahura aho nyine aho ubujanja bwa Perezida Ndayishimiye bugera nyine nkuko yabyivugiye. Vice Ndagijimana ni wenyine agiye guhora yakira raporo zisogwa rero n'inzego zijejwe rero kugwanya ibiturire. Ubu umutegetsi azubahuka kumugora nyine azomwihorera nyine mu nama nshinga amateka gute. Twaherukaga kubabwira yuko ubundi yimirijwe kuba rero umushinga amateka wa CNDD-FDD umwicanyi rurangiragwa Shabani Nimubona w'Imuyinga. Birababaje kubona rero kazoza CNDD-FDD ifitiye nyine Uburundi, uretse ko bantu nyine babiri atamashuri mato nyine barangije. Ahangaha bikumvikana nyine ko hari ibibazo byinshi badashobora nyine gutahura. Biboneka yuko inama nshinga amateka igiye kuba nyine icibare nyine n'abasuma n'abicanyi mu Burundi. Perezida nawe nyine arabandanye by'umwihariko kutuzirika ku katsi ngo ariko aragwanya ibiturire ngaha mu Burundi. Hari bamwe bavuga yuko iyi CNDD-FDD yamaze kuza irazanamo ibibazo biremere cyane, aho abanyagihugu benshi bama baravuga yuko bakomeza guterwa impungenge nibikomeza kugenda bigaragara canke nibikomeza kugenda byibonekeza. Amakuru yihuta adafite ivumbi arakomeza kugenda asigura ndetse agaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi canga se ibikomeje kugenda biradushikira biteye impungenge, ndetse abatari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibiriko biribonekeza ari ibintu bishobora kuzokwegera abanyagihugu akarambaraye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye agendanye nyine n'uburyo ingwano ikomeje kugenda yifata. Ngira ngo murazi ko rero Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yashyizeho gahunda igendanye no kuzagira atanga igihano cy'urupfu kuri bamwe mu basirikare bahamijwe ibyaha byo guhunga urugamba n'ibindi bisa nk'ibyo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se ibikomeza kugenda bigaragara nuko abasirikare ndetse n'abapolisi bo ku rwego rw'abajenerali barezwe guhunga urugamba ubwo M23 yasatiraga igisagara ca Goma barengukijwe imbere y'ubutungane. Urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuwa kane muri nondwi turimo nyine rwaratangiye kuranisha abasirikare n'abapolisi bakuru batanu bashinzwe rero guhunga urugamba ubwo muhari M23 warugiye gufata igisagara ca Goma. Aba basirikare n'abapolisi bose bo ku rwego rwa generali bakoranaga byafi rero na General Major Peter Chirumwami Nkuba wari buramatari wa gisirikare nyine wa Kivu y'Amajyaruguru wishwe arashwe hafi ya Mubambiro mu burengerazuba bw'igisagara ca Goma mbere yuko iki gisagara gifatwa. Abasirikare baregwa ni General Major Arengbian Nzambe wari komanda wa 34 M Region Military ni muri Kivu ya ruguru. Hari General de Brigade Danitene Yangaba wari umujyanama mukuru wa guverineri
wa gisirikare mu by'umutekano. Hari Brigadier General Lapi Rupende wari komanda wa brigade ya 11 yagenzuraga inzira ya Sake Kicanga muri Kivu ya ruguru nkuko bigaragara. Harimo abapolisi baregwa rero nabo ni Anija Mulande Ekuka Lipopo wari guverineri wa polisi wungirije wa Kivu ya ruguru. Hari Edi Mukuna wari komiseri wungirije wa polisi muri yo ntara. Bose barashinjijwe ubugwari bwo guhunga Goma mu bwato bwite basize ingabo bayoboraga nyine mu rugamba ubwo rero Goma yafatwaga nkuko byoma bigaragara. Ubushinjacyaha bwaravuze yuko ibyo byateye gutakaza ibikoresho bya gisirikare n'imyitwarire mibi cyane yabo bari bayoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ku munsi wa mbere urubanza rero barasomewe imyirondoro yabo maze bamenyeshwa n'ibyo rero baregwa, ariko ntibahawe nyine umwanya wo kugira ngo bace bariregura. Urubanza rwabo rwaratangiye hari minisitiri hari umushikiranganje ajejwe ubutabera nyine muri Kongo Constantin Mutamba, ari nayo watangaje ko rero bagiye kuburanishwa. Abasirikare ndetse n'abapolisi barafungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro Kinshasa nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ababunganira mu mategeko baravuze yuko barafunzwe mu buryo rero bubi, barasaba yuko bafungurwa bagakurikiranwa badafunzwe. Urubanza rwabo rwaraciye kuri televiziyo y'igihugu ku munsi warwo wa mbere, ariko urukiko rwa gisirikare rwatangaje ko igice gisigaye cyarwo kizaburanishwa mu muhezo mu kwirinda kumena amabanga ya gisirikare. Mu gihe umuhati wa M23 ukomeje kwigarurira n'ubundi ibice bimwe na bimwe nyine mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'abazikuriye banengwa guhunga rero bagata inyuma intwaro, amasasu ndetse n'abasirikare bakomeretse. Mu mpera z'ukwezi guheze abasirikare 55 barakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo muri Kivu ya ruguru. Barahamijwe ibyaha by'uburwari ubwo guta rero urugamba, gusahura abanyagihugu ndetse no guta intwaro zabo. Mbere gato rero nyine yifatwa ry'umujyi wa Bukavu ni mu kwezi guheze rero abasirikare barenga 80 ba FARDC hamwe rero n'abazarendo barimwe rero baburanishwa mu byaha byo guhunga rero M23, gusahura abanyagihugu ndetse no kwica, bahamijwe ibyaha bigiye bitandukanye. Urukiko rwa gisirikare kandi Bukavu rwarabakatiye urwo gupfa M23 n'ubundi isatiriye uwo mujyi. Abategetsi n'abasirikare bo muri uwo mujyi bo barahise barahunga bakizwa nayo bameze. Abategetsi bavuga yuko mu batorotse gereza rero ya Bukavu ubwo M23 yafataga uwo mujyi harimo n'abo basirikare bari barakatiwe urwo gupfa nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Iyi ngwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo irakomeje kujya habi mu gihe M23 ukomeje kwigarura ibice byinshi. Cyakora turarindiriye ibiganiro bishobora kuzahuza intumwa za M23 ndetse n'iza leta ya Kongo ku igenekerezo ry'I18 Ntwarante 2025. Dusubire mu kanya.